kandi nje ndagiye vraiment ndagiye kwera apana no kunkorako umva urashobora kuzuravuga umubiri wa ukuboko kuba kutankozeko uno munsi waraye kuje no gukora ko we bishe kwera no musagezaho je no gukora ko mbuze n'amazi n'isabune nari koga tahantu rero ubesigaye mpana bishe siguhanda ahubwo ngira usiga corona sigaye mpanda kwera ubu ndiba ko mufupa mu kiganza byo koro yaba ari guhanda byo koro pole sana kaka pole wabuze na mbega avuga ati umupfa w'imbwebwe kamana umupfa w'imbwebwe akongiye vivi fashaje nuva mutima navyo nibuka neza umupfa w'imbwebwe to nini kumbushe nuvuga igishushe tubavuga umupfa w'imbwebwe nyovuga igishushe uraburiyemo byose uriyemo ingana imbwebwe none bigende gute sister none wewe gusa umwanya urabona ko atacho maze atwe tugwamara ubwira ishore kubishira mu buto nta mwanya mfise n'uyu nabivuze deja nta n'urukundo tuvuge 10% ntayo mfise kandi bayije ndagiye ndarega bije bamubwire ndakura bro masini ega vya bintu biri seriye mugabo yaragiye n'ukuri aragiye basha ariko murakoze cyane hama star boy thanks sana kuona na guhamagara witavye kamo kiwanje navyishimiye cyane gose hama icyatumye ndaguhamagara mpamagara ni umudada niko gusa cyambere umudada n'umuntu wa mbere yitonda avuga make umva wa wundi mwazi muzananye sinabahamagara mugaje nje nime kumpamagara uyu nizere yuko ivyabaye byose yabibonye kandi nizere yuko umudada vraiment ntako atagize bwiranye ko rukundo nyakuri Sinambure mbere abantu ari unyambura basi man. Hata kunivua blast wewe acha kunivua so fresh man. So vizuri. Nakusemea. Acha kuvua reka rero je basi ndakwikundira. Sivyo? Basi ikaje basi ndazi. Kaje ni yambure basi ndazi. Jenzo ziguha kuko umunsi wazima ina kamera ari hano. Sasa mbona kivyo bintu. Sasa mbona kivyo bintu kuri. Sivyo mbona basi. Mbona please ndakusafi basi. Ndekura bana. Jamurambone rumu. Please ndakusafi basi. Jendi man. Marasumana. Ndakugira ikigongo jendi man. Genda ubwira imana. Simubwiye please. Please ndafuka mbabarira basi. Reka gusashe mbere abantu sivyo. Urampe panaro ntayo. Jaho ngeze vraiment naho wofaje. Nta nubwo ndagukeneye. Dafre. Ibuka aho twavuye. Jewe nawe. Ibuka aho twavuye sibikuri. Aho mwavuye na bishi. Ibisa ndi kurashaka. Acha ekana gusabira uburiri aho cyama kubera ntugera bamaye. Toka kwera naho syo ngine man. So muzanye. So mya aho wonde. Kandi utafite ibi mbwire. Eka kwanza ndakuomba ndakuza kugusabira ngani ndani cyama kwa mafurusheti nyarutse sim eka wende na bitu yako sasa star boy chana shaka cyari genda rero bis none se numva nkubwire umva nkubwire iki nzotuma ndaziturira ama star boy merci kwe sasa wona ende ndagiye unanena mizigo yao ndagiye vraiment no tuma ndaziturira mimi ndakutana nyumbani nikupatia hata ndogo kwa karika Yes ndabaramukije bakunzi ba Star TV iyo mva mukagera murazi ko tubakunda cyane aho muri hose Imana ibahezagire ndazi ko muri benshi muri bihugu bitandukanye mubandanya kudushigikira ndetse no gukurikirana ibikorwa bica kuri Star TV naho uginzoka ananigwe n'umurizo aho muri hose Imana ibandanya kubazigama wamaze kora subscribe Imana igwezagire cyane ni Star Boy kuri miko za Star TV nkuko musanga mumenyereye nandi mazina menshi mwagiye murantazira ko no musindi kumwe na Biju left to the right left ndi kumwe na Biju right ndi kumwe nono mu brother bita Brown ari byinshi byaciye kuri Star TV 257 ndetse n'akajagari gatandukanye ariko no munsi no mu brother Brown yampamagaye ati ingo ngaha anye turi kumwe na Biju ari byo nshaka kuyagana hamwe ariko reka mazenda baramutse n'ubongere baramutse abakunzi ba Star TV ndetse n'abakunzi babo kuko harimwo abadukurikirana n'abakunzi babo of course Brown uko sawa safi sana hivi hakuna beef sasa ngali na beef na mimi bana byaraheze man bijya byaraheze kabisa Wajumi niliona bari kuva manguo pale niko pale ukanisikia uramshavurira ukuntu like ngakumenga je namuzanye roje nanje bandi nk'umutumwa mbashaka gushira ibintu ku murongo mani nizere ko bijya byaheze byabaye byarabaye
ya musto yagomba kumara amazi nyene imbere y'abantu mene zere ko vyaheze bijya kandi byaraciye ndetse n'ikiganiro bacakiriye nabi bivanye n'ukuntu waba warambuye ivy'abandi mbega ko wavuze kugira ugire devi amafaranga waba warayamurisheho ya mukobwa yawe twavuganye yuko nzira muri ya mu mpera y'ukwezi isigura yuko ivyakuguriye vyose achana na telefone waraguze yindi naguze yindi vraiment ofisi yindi okay ramusa bakunzi ba Star TV kwanza bien avant bakunzi ba Star TV barakomeye muraho hama ndabakunda sana je brother wanje nta bifu tufitaniye niko gusa ashaka kunyingira ku buzima bw'iwanje muganeze yuko vyaheze vyose aho bose yumvira ko je meze ukuntu nyene urizere yuko ngiye guhinduka kandi ngiye kuba brown mushasha ya biju umeze neza yego ariko kira ku munsi umenga umuvyibo wakwera bwa mbere umenga sinabona inyuma ko hanga nuko umunsi mbere umenga ni nk'umusozi Wamuhungu oya namahoro menshi ni umeze neza ariko yego wafunguye cyane gose wafunguye kuno munsi nabo batubuza kera niho batubuza kuvuga ibyo twafunga ariko ubusi byakera ni byakera no munsi no munsi nyine nafunguye ibintu by'amarezime by'amasalade apana ibintu byo kwirusha mu nda deje shaka kijya kuri rinyo nyine ubu rero nk'ubu kazoguma mu biyeri zo kingana guca oyi byose ndavyiye umuntu afite indani nabamwe ibiyeri byinshi nka wewe oya Jesse nini nibashake babiraje okay sari oya ndayi wanje ngana uko nyene barayiza bamabaye bonye okay ko biri kose iyo tugikora kenshi barakunda kutubuza ibintu bitandukanye atutambutse kino kintu ngo cumere uku gukoze kino kintu cumere uku novuga ko yari imigigo y'abakera ikintu wakoze mama wakubuza ati iki ukagikora ugatambuka kijya kintu ucubiki n'igiki hari ukuntu bavuga ngo utambutse kino kintu urabinyongora ngo utambutse iki ngo urabiki ngo ugiye mu isekuru ngo ucube umukobwa oya ibyo navyumva ku bandi kwa mama no mama we navyigeza kubwira mama usanga ari nouvelle generation nuwavu namujene sana muje nawe kwitako kwiboma kamwe twebwe turabapatiri okay ko biri kose karibu kandi umwami bwa Star TV merci okay Brown je we nibaza ko ari ufise byinshi byo kuvuga okay igihari rero nibaza yuko Brown niwe yamamagaye hano kugira tuguhamagara tugira dushore kuyaga byinshi bitandukanye brother uri umusore fata ijambo umukobwa ari hano namukuzaniye twagiye bakora naza mu mutekano ntangere nameze nka wa wundi we aratekereje like that karibu rero umugambwe wa Star TV ugira icyo uvuze kugira ducunguze umwanya umwete Aguma murakoze cyane hama Star Boy thanks sana kubona naguhamagara witavye kamo kiwanje navyishimiye cyane gose hama icatumye ndaguhamagara mpamagara ni umudada niko gusa cyambere umudada n'umuntu wa mbere yitonda avuga make umva wa wundi mwazimuzananye sinabahamagaye mugaje nje neme ko mpamagara uyu nizere ko ivyabaye vyose yabibonye kandi nizere yuko umudada vraiment ntako atagize bwiranye ku rukundo nyakuri sivyo mene uko gusa tuile tamaa ya wanaume kupenda kuna kule kasabisha mimi nitani mchange mimi vraiment umudada ntacyo naburi wiwe nta vyinshi yama me urukundo rwo kuri naruronka yanyitaho yarankunda yamba hafi every day every time mwanya wose ari kumwe namukene namuronka sivyo me ile tamaa abahungu biki gihe tutashima shaka ndamuva cankunda amarongo kuruta urukundo me nasanze yuko urukundo ruta amarongo ya urumva rero cera muzane nga vraiment kuva ejo ndamurondera ajya showbiz ndamutelefona ntanyitabe nji wabo akanyima mwanya cyavuga nteka ndamuhamagara imbere yawe umufashe umuhamagarire wewe kenda bivuga imbere yiwe sayi mabazi imbere yiwe biju nizere yuko vyabaye bimana ko babaje warankunda urambabaza ndakubabaza sana ntabwo tagize kugira mbe hafi yiwawe sivyo me ile tama yatama munavuga ngo tama no yatumye jewe shaka kukuvanga no kukoza umutima nukuri wararira ntacu naburi wawe sivyo me ikintu kimwe ile tama vraiment ndisabisha napenda kuna kule vraiment jya mukobwa ubu ndibaza ndakwenda kwemera imbere ya Star Boy sivyo ko ivyabaye arabizi vyose ntago niherezo arabizi Star Boy sivyo ubu ndemeye kwivuga imbere yiwe ndigaragaje imbere yiwe yuko ubu ngiye kugukunda mbona mwanzo uko nasema hivi na hivi ubu rero ndabivuze bivyo ku mutima sivyo bivyo ku mutima ko deje bya wa mbere ubu nemeye kumuheba nibaza yuko vyabaye babibonja kijya gihe yafashe nabi ukuntu afata ko yishakiye ukuntu afata bivugiye babaye hama vraiment ntashaka ambabarire byabaye byose ngiri imbabazi na vyabinda gumangara kuvuga kijya gihe man kuvuga gihe gushika amasaha agumangara kumva ntuhuza kandi
kuva uyo munsi rero abonye cya kiganiro ya mudadaje kunyamburiza mpunzu yacavuga yaho rero ubu ndeme nawe ku areme kumi basigira bya mudada ya mudada we yarampevye no yampebe kandi man nashaka mu babiri rero bitemo umwe acenda unkunda nasavye bijino nasanze bijino wankunda rero urazi ko gukunda wewe vraiment urukundo rwe ndaruzi vraiment yarankunda ahubwo nkene oya umva unabonye ari cyagabanutse no mpamvu nagwamagaye wewe ubifashe mukuru mu brother nkanje ivyambaye ko rabizi vyose rabizi ntabwo niherezo nashaka yuko mfasha kumusigurira kuko ubu vraiment nakubesha nkene gutuza nawe Biju ko time for this time bimeze gute Biju ahubwo deja sinzi ko ndi ngaha sinzi ko ndiko ndumva sinzi ibyo bivuze ko mene neza mbega aho mbati sasa mnarudia tena bimeze gute no kusema kweli sina muda naye na mwanya mfise nawe vraiment bisigura yuko atawushaka ariko yaje gusaba imbabazi nyene Raba ukuntu ugerageza nyene kugira ibintu bije mu buryo basiho ibyo nabonye ibyo numvise vraiment oya sinshobora vraiment nene habuze iki kugira ushore kumwemerera kibuze nikijya nyene arashaka kunyereka ko yahindutse ubu gusa tu ni bya bindi nyene abahungu baraza bakakubwira amajambo ajya nyene agasubiramo kandi mbabarira deje ubu nta mwanya afise vraiment nawe kandi nuko biri vraiment bisigura ko dashobora kumwemerera sinshobora habuze iki habuze umutima budeja nta mutima ngufise ko vraiment byumve kandi ubitahure nta mutima ndagufise ko wewe Babandi Starboy keno vuga nizere ko ibyo byose byabaye iki cyagiye kugira ngo mbye ngo toro mu umwe ndiruka hagira nashaka ndabe yuko hagati yamwe babiri yuko ntakeneye induru sivyo kwiruka kwiwanje basigaye baragwana wewe urahambaye ku buryo twe tukugwanira urahambaye umuhungu kwisi wenyene uba nkubwire ibyabaye byarabaye singene ko tubisubira mu kandi basha unyeneye kwiha mahoro sunaona gisi nimeza kunenepa sunabiona naona nataisha kwa fresh kama kawaida Bose abasimara ya mwisho Bose abasimara au ni wangu nani Uni wangu vraiment birazi yuko none nikuseme upate ukazi wa kugusama ya mwisho ubambire man nikuseme Starboy mimi nikuseme basi upate ukazi mimi nimekuta jini saidia mu brother jana kwamaga kuva ejo ngeje ndagutelefona ko no muzi ndagukenera bizi nashaka yuko ubimfashamwe rero man urabe ko wase uyu basi ujya namuhivye deja yafashe nabe ransuzwe imbere y'abantu bayibonye je nkeneye yuko uyu hari uyo ngarukira ngo nyene vinko tayi kutulia naye vindatulia naye kabisa numpende kabisa sawa unakuwa kumuona ni mkali saa hii ushakutana na bisanga ndio problem cha pala unaanza vitu yako man wewe unaanza acha basi nikombe ukusata mara ubangubye rukinyi ugusata pale ubangubye rukinyi kuriko karika nani kambegeti kako mgongo simi alikuita wewe okay ulimsemea jenje alikuita mimi leo nimekuta sababu nisaidie sawa acha nikusaidie sasa mabuja unasikia huyu garso unasikia kama anataka wewe ashifuza ko mwogumana wewe naho vyanse kuruja arifuza wewe biraza kugenda gute hoho cyane ko yifuza kuguma mu rukundo nawe wenyene kwera kujya wundi yamaze kumubura dizumva kufyaranse telefone ashamubeba lakini asikia shauza ingine ibintu bimeze neza cyane bigende gute none kubera yagufashe nabi yagufashe kujya nyene nabibonye uraje Starboy ndakubwiza ukuri naho no bansara mu bwenge budakwiye sishobora gusubirana n'uyu sishobora oya iyo nyene hewe kwiziyibagiza iyo nyene uzi sinshobora gusubirana nawe sinshobora Usabira ukuntu bifasha mu nukuri bifasha mu kuri sinabura bose man ega bose naba muga unakunda cyane bose urabakunda oya ujyana umva ugeze namukunda namprofita ubu harageze ko muga ubu urazi ko nakunda kuva kirabizi ibuka amajambo twavugana abisha amajambo yo nibisanzwe ni nkuko n'uyo yambwira n'indi munga kayambwira kandi nkayumvira ibuka n'ibintu byose twasizena twasizera turi kumwe none gusezerana ibintu twakora je navy'urukundo bisho okay Starboy ntuzi nabasinye ko basinye divorce papa Starboy bamugiye mu kintu vyabaye kandi rero bavuga nti kosa si kosa bari kosa ariko rudia kosa sivyo kosa je ndagiyemeye kandi umuntu yemera kosa si mubi man sivyo je ndemeye kosa kurangiza amakosa kandi nzere yuko bungiye guhinduka ngiye gurukundo nyakuri kandi ngiye kuguha agaciro kose nakwambuye urazi ndakubwira ikintu yeah please naomba nta n'umwanya afise wo kuyaga nawe kumama nta wo mfise ndawusubiza inyuma kubera je nsubira inyuma uri kugihe deja uri kugihe vraiment uri kugihe ubu mfise map ubunyene n'undi muntu hewe urabyumva ubunyene
ahubwo je muri ko murantesha umwanya unasikia njoo na mgaramia ndio maana acha ninepa na kadobi nyuma kabaye muri ko murantesha umwanya ndafise iyo ndiko ndaje maana ko nataka kubushe go vraiment je ngira ngende kweli nta mwanya mfise ize tufanya haya nani tukaka muda kadogo umva mana ndabwira kimwe je mudadave masina mu niyo nja kure mana okay namukuru wewe hapo tongi kana mukene sana sasa wewe tufanya haya mbona nakatara mwana wewe Raba kuri cyo mfasha no kuri vraiment ndero namukunda none sino igasino bose ikibazo aranse mani bamubwire sinobora bose mani bore bose babiri kisa none nifanya wewe Raba kuri nkera henda mani gona kwemera niko namwambia nakatara wose nasikasha amaze kandi urabona ko yatanguye kuvyibusha ngabo sunde ndabazi ababatsibe babahenda mani je ndafise urukundo nyakosega niba abandi babahenda atarukundo bafitiye niho ubona bwiye tumushire ku mustari bigenda gute kandi afise ubundi tesha biragoye mugana nagira nasarishije kweri adeko nyakwere me gusa Raba ukuntu twubye uje no mudemo matara abahungu babiri niho ducika canke niho dushubwe kwemera probleme wo ntumva ko hari ikintu cyamaze kumupangira imapu kandi bagiye kujya amafaranga icyo gitipe nyene tora ukuntu twamukwa nyene tukamukora mu gihe nyene tukamuhindura program kumubwira ijyanye we Raba uvuye muri abo kuntu uvuye muri Raba uca wicara uko nyene uya sinobura amanega ababiri bose mbure mu mwe basimana we Raba ubona kwizeye Biju, salam. Aho ajita aravuganya mbwiye yuko nyene agiye guhinduka nyene fresh, akwifuza nyene ko mwagumana mu rukundo. We nawe ubwo turakunda ishora kugenda. Namwihanganiye amakosa menshi. Amfata nabi. Ufata nabi jewe. Sawa, sikizi mubizi ko byashitse uwo maze kusaba imbabazi igihe kingana incuro zingana gute wewe ndumusaza umbesha uyu n'umuge erego yaramaze kumbona je ko ndi kirofa imbere yiwe yamaze kumbona ko ndi bon wibaza ko tabwenge fise uzoziraza mbabarira bije cyane kubabarira sindi umusamariya mwera ndahera oya ndagusavye yuko mama higo ya nyuma basi okay mama higo ya nyuma ndagusavye mahigo ya nyuma ibuka n'ubwa mbere usaba imbabazi wambwiye ati aya n'amahigo ya nyuma amahigo ya nyuma rero yaraheze ivyo bivuze imbere ya Star Boy kandi imbere no bivuga imbere ya Padiri canke y'Imana sivyo ndaginkine ya mahigo ya nyuma Star Boy yazi kintu kiko kiranone ubu harageze iribuka cyage uyu Biju oya nibishika abantu twese turabantu kandi turabana b'abantu ukosha bibaho ni nkuko nimba yarakosheje Brown nanje ni nkuko vyonshikira nanje nkakosha of course urumva ko yaje kwisabira imbabazi irevera ryo usanga yahindutse bira ko yahindutse ego navyo tubona jewe nawe nkeneye ntawe nkeneye navuze ntawe nshaka kandi nawe uri kurandabura abona ko atarukundo wenda gufitiye ubu none ntimumbona na rukundo ndagufitiye sindagushaka sindagukeneye impamvu mvuze nk'ivyo nuko gusana kuba waje mwanyizeye yuko umuntu yatumye urukundo rwa rugabanuka ni jewe sivyo kandi nzokongera mu mwanya nongere basi urukundo rwa ruduze kandi okay umwanya wiwawe waraheze umwanya wiwawe waraheze nta mwanya mfise wiwawe he nta mwanya mfise wiwawe umwanya wiwawe nanje waraheze kandi nababwiye ko jewe muri ko murantebye abashaje bafasha abantu bafasha kwesa sema nishamaliza kweli mwana yataje nabo umutima wanje vraiment nto kandi nje ndagiye vraiment ndagiye kweli apana no kunkorako umva urashobora kuduravuga umubiri wa ukuboko kuba kutankozeko ubu no munsi urayi kugena gukora ko we bije kweli no musagezaho ugena gukorako mbuze n'amazi n'isabune nari koga tahantu rero ubesigaye mpanda bije siguhanda ahubwo ngira usiga corona sigaye mpanda kwero ndiba yaba ari guhanda aho byo koro yaba ari guhanda byo koro pole sana kaka pole wabuze na mbega avuga ati umupfa w'imbwebwe kamana umupfa w'imbwebwe akungiye vivi ifashaje no umutima navyo nibuka neza umupfa w'imbwebwe to nini kumbusha nubwo gishushe ngo bavuge umupfa w'imbwebwe nyobwo gishushe uraburiyemo byose uvuriyemo imbwa n'imbwebwe none bigende gute sister none wewe gusa umwanya urabona ko atacho maze tatwe tugwamara ubwira ishuri kwishira mu buti nta mwanya mfise n'uyu nabivuze deja nta n'urukundo tuvuge 10% ntayo mfise kandi by gender giye ndarega bije bamubwire ndakura bro masine iriga vya bintu biri seriye mugabo yaragiye n'ukuri aragiye basha gabiri seriye
reka baguhebe nyene bose nyene wigize birefu nyene barakureka nyene bakigiye wigize igiseke bakuyoza umwavu abarundi barawuciye bro hora mwana mungu wangu igaragiye man none aje kumusezera tugeze sanafanya itumukurikire wote chiko mzee wao nikupatie konseza mwisho wewe ende nyumbani utulie kama mwana mkuru kuna mpenda nimba wamukunda vya vrai wewe ende utulie usiende ntugende mu bandi bakobwa wewe ende utulie ku nyumba utulie fresh unasikia ubadiliki uhinduke men ni wahinduka arashobora kuja kuri uwo muhungu gasanga birahaye naho nakagaruki wawe mugasanze bimeze fresh ari umunoni bye parasite bye biju achaenda nawe umusezera rero oya ubona kwambwe ko ubimfashe ni wowe nyene umugaruka nakaza mugo umusezera ngo bye again unajua nagerageje gukoresha strategies wanje ugira nshobore kumushira ku murongo byansi birikata ngirisha man ujya mu dada wewe cyenye kiko sasa konse ya mwisho wewe nje nakubeshya ujya mu dada jewe namukunda kandi amahitamo yanje yose niba nshaka kuturia naye sha ugengo namuha agaciro kanje kose namweke yuko ari umukobwa w'agaciro wanje n'uraba ibibaye vrema ariko ingorane nuko utamuhaye agaciro bien ava ugiye kuvyibuka mu nyuma bavuga ati wanka kugarura impeni kiri hafi amara kurenga imirambo kabira nkaye shange ngiye kwibuka kwifuka ishuka bwakeye kweri nukuri ngiye kwibuka kore sana kaka ngiye kwibuka kwifuka ishuka nibishikira abantu benshi ndazara abantu bariko baradukurikirana byabashikiye ukabura bose burundu kandi wabavanze ahubwo manara vrema je nubu sindashigwa bya mudadaje nyine kumusemba bazi kandi oya ndibaza ubu acafise ishavu reka namureke atuza nje ntuze sivyo kandi ndemeye yuko ukuntu umantuye ngiye kwicara muhira sinongoze sindodondu hamawenda abezo guma ndamukurikirana kimya amenye byinshi bitandukanye vrema uzabukoze cyane gose vrema reka ndagushimire rero bro ahubwo nje nagushimya kuko nje nakona guhamagaye nje nakutesheje umwanya mbwa cyo nabwiye thanks sana bro thank you nawafashe nabo bwa mbere mugabo ndabona ubitangiye kuza hari ibintu zofasha ngo birebire byinshi cyari kumwe men tazukuru mugenzi man sivyo hamanda ukenenzo kurondera kandi man ndahari papa umunsi mwiza sha okay naho ginzoka nanigwe n'umurizo Sabo Mr Recorder Mr Love in Town Mr Kimararungu Mr nani mazina menshi mwagiye muranyita Mr Meat Mr Recorder imani bahizagire cyane Babandi kama kwari kumwe na Toto Dor hariya kumubari twari kumwe na Tira photography yarafashe ibege yo hanje yego aradufasha nawe ni kugira ibintu bishobore kugenda neza cyane imani bahezagire murazi ko ndabakunda gose ndabakunda bakunze ba Star TV